O.L.G Olegue, my brother. Mambo. Fresh sana. Safi sana bro. Karibu. Kubicaye ngaha wenyene ga girlfriend. Abo umenye gute ko ndi ngaha? Bro, nabajije barambwira ati Olegue arafise ahantu yamapoesha kuja gucilinga akamedita akagira iki mugabo ndagusanze uri mu bintu byinshi wandika ari poeme ni lettre d'amour meze gute ga O.L.G? Icambere. Yeah. Urazi Imana. Urayizi cyane rwose. Icambere yo muhe n'umuntu muri no minsi. Okay. Kuva aho ntabarutse. Yeah. Nta muntu dushobora guhura sinshire Imana imbere y'ibintu byose. Yeah. Icambere nashaka kugenda ndagusangije. Okay. Sikindi. Urakabona kakana. Nouveau Testament. Yeah, ndakazi. Bon. Yesaya 6:8. Yesaya 6:8. Okay. Ati havuga gute? Yesaya 6:8 n'umurongo. Yeah. Wanyubatse. N'ubu kuba ndi ngaha nibo ndiko ndagera naho bigoye kugendera. Yeah. Mugabo ubu naratahuye ibanga yihishije mu murongo. Ati uvuga gute mbaze? Uvuga gute? Yeah, urakoze. Yesaya 6:8 haravuga numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde ninde yo tubwira maze ndavuga ati ndi hano ba ari jewe utuma. Means what? Twebwe abantu turi ngaha kubw'ubuntu bw'Imana kubw'ineza y'Imana kabisa. Rero naratahuye ico ndico ngaha kuri ino si y'Imana yashizeko. Ico nkwiye kumarira abandi malgré y'ibibazo malgré y'udukosa y'inisi yacumuye. Sasa rero bisigura iki? Ndi ngaha ndazi ico ndiko ndarondera. Ndazi igikorwa Imana dushiriye ko ngaha. Si ibi gutembera kugira iki kuva ibintu kuryoherwa ni kugira ico ufashije mugenzi wawe. Kuko no mu ndirimbo yanje yitwa Pastor naravuze ati jewe ndumusani ubu n'ubutumwa buvuye ku mutima ushima ibiboneka n'ibitaboneka. Nzotemberera abatakuzi ntemberere n'abatanagushaka kugira impera n'imeruka tuze turonke ubuzima budahera. Nshaka ncurika ikimenyetso gute mugabo ijambo mvuze rifise aho rivuye kandi si rya bose riragoye kugira urimenga. Sasa uwo murongo uranyubaka nkumva yuko ndi ngaha kubwo nzi ico ndiko ndarondera malgré y'udukosa tugenda turaba iyi nisi yacumuye ntitumenya byose ibintu biragoye. Sasa kamere y'umuntu muri fresh sana urumva. Igituma rero uwo murongo ndagukunda cyane icya kabiri navutse le 8 juin kabisa 8-6 umva 6-8 uwo munsi kandi ukabundi munsi udasanzwe umunsi twibuka nyakwigendera umukuru w'igihugu cacu Burundi Petero Nkurunziza. O.L.G before yuko tubandanya reka ndagusabe amasegonda 5 yo kwibuka nyakwigendera siko. Sansa yari umugabo. Okay. Namahoro none. Fresh sana my brother, numva njyohewe cyane, numva afise ibyishimo byinshi cyane mu mutima wanje gusubira gura na O.L.G Olegue. Mugabo le fait yuko dose kano kanya keza reka dufata undi mwanya wo guhenginga out nkuko musanzwe mumenyereye. Iyi ni ya Friday yo kuvibinga. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part ibintu ni fresh sana kure ko ni ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out. Boss for real, that's my name. Nkuko musanzwe mumenyereye chaque vendredi ni ya Friday yo kugira ibihe bimeze neza. Today naronse bakwe mu mazimisi mumbwira ati boss umunsi O.L.G Olegue azogira comeback. Turifuza kubona mwicaranye, turifuza kubona umuririmbyi wacu, turifuza kubona wa muntu yamye duha umunezero akaduha no kuremeshwa mu mutima. Ni O.L.G Olegue. Uyu munsi natse witeka ryo kuba ndi kumwe nande. Amazina yahawe n'abavyeyi ni Baraka Olegue. Ni Olegue yavutse nkuko yabitubwiye hari le 8 juin mu mwaka wa 2000 hari Bujumbura. Ni O.L.G Olegue. Indirimbo yiwe yitwa Kuri yaciye muri hide platine kuri RFI. Ni O.L.G no kubwira yuko gashira koko yabaye ni ya mbere
ni O.L.G Olegue nyene nakubwira neza yuko yize mu Ngagara aho yize igisata ca economy. O.L.G right now kuri Instagram yiwe plutôt kuri YouTube yiwe afise indirimbo zine, afise Doctor, afise Korayo, afise Pastor, afise na Boss. Izo ndirimbo zose indirimbo yo gusohora ni Boss aho imaze umwaka umwe iri kuri account yiwe ya YouTube ni O.L.G afise ma aka benshi bashaka kumwita Doctor Gwego jewe simvugwa mu izina Olegue turarizi twese izina abavyeyi bampaye mugabo tugeze stage canke tugeze mu kazi simvugwa mu izina nduvugwa mu izina kaba ka some people nko musazwe mimenyereye akaruru kenshi kuri O.L.G Olegue pulo uri kuri stage kugira uvira abantu nyine bahisho ucugira akantu kameze gutega O.L.G Umva ndi kuri stage urankumbuje je nzobona ntanguye kuririmbira abantu banje kabisa barankumbuye ndabakumbuye cyane gose ikintu cyambere nkumbuye mu muziki kuri stage imbere y'abafana bagiye batandukanye ni kuza kuri stage nabyimvye kabisa c'est confidence naje nabyimvye rega je ndavyimba gusumba mu body wanje nkavyimba hamwe avuga kabisa kimze vipi ni aje ibitugu bipungutse ndumva vibe kabisa ushika kuri zina bwati everybody put your hands in the air ati twagiye urankumbuje kabisa mugabo uko biri kose uzosubira kandi kuri stage nzosubira gute kandi ndiko ndandika ibikorwa bigomba bisubize kuri stage nice one reka duhere kuri ico kintu nyene mugabo before yuko hangout yanje itangura canke hangout yacu itangura hari akantu murangira ati nikisema O.L unasema G O.L.G give me vibe nikisema O.L unasema G O.L ukisema O.L unasema G nitasema G nasema au G hiyo pekee utasema G tu sawa nitasema G nikisema O.L unasema G O.L G O.L G O.L G halafu no unanyiche vibe let's go twende nikisema O.L unasema G O.L G O.L G O.L G uri muragaragara gira managira ibidiri binibindi birabarabara muzi barabara aho neho bari ngo ni upangishaka kuba go full of vibes ndagewe cyane Olegue ndagusaze hano hantu first of all afise look nziza hararyoshe kumedita hararyoshe guchillinga mugabo ndagusanze uri kurandika uri umva turifuza kumenya sivyo hano hantu kuri wewe hagufasha iki kuki kubera iki Olegue tumusanze muri kino kibanza icambere tu vois cette nature kabisa ni kibanza ciza cyane ni kibanza kenshi ni kibanza kenshi kugira nandike ndi bien concentré ndi bien à l'aise ntegezo kurondera ahantu hari calme kabisa cyane gose abari jewe jenyene n'Imana yanje gusa kugira bivyare resultat imeze koma mbatse resultat imeze gute rero jewe musanzwe nsanzwe ndumujimvyi nandika ibintu bitandukanye n'abandi c'est création ziwanje koje ndiyizi wowe nushaka kumbwira ngo wewe ndakuzi ujya mujama no jewe ndiyizi kuko ndabona abandi nanje nkavuga ati ndiyizi bivanye n'ingene niyumvira bivanye n'ingene mbona ibintu bivanye niyo ndiko ndaronka ama inspiration kwandika ingene nkumva ingene ibintu bindugamo bitandukanye n'abandi je ndafise impano kandi nzoba umuririmbyi akomeye I have a confidence Imana niyantiza imwemu zonyene ntakizobuza cyase mu mashiti zobita mu migere nice hari ikintu wavuze yuko ukunda kwicarana uri wenyene kugira umedite uronke imistari imeze neza itandukanye n'iyabandi ndifuza kumenya ufise hit song kuva kuri Doctor gusha kuri Boss ni hit song ngegeje kuraba ama viewers anakwenda viral abantu barazikurikirana sana ibintu biba bimeze neza cyane ndifuza kumenya ni yahe hit ufise wakoze wicaye uri wenyene umedita ukavuga ati iyi nayikoze ndi jenyene niyo mpamvu yacivyara umusaruro umeze nk'uko mu ndirimbo za office indirimbo okay fise indirimbo zine kuri account yiwanje jewe jenyene nkagira n'amakorabo ane kabisa urumva sasa muri iyo muziki reka ndagusigurira ingene iyo muziki itandukanye mu bisanzwe indirimbo ya mbere mfise ni delegation
agakurikira Dr Korayo bose ama collaboration ziza bapapa cyangwa mu Rwanda zo ndazishizemo sasa délégué général ingene vyagenze ni indirimbo nziza urumva nari encore jeune kandi amahera nafise yo gukora video ubwo nari numva ndabishaka abavyeyi kuja mu miziki urazi batarabona ico ushoboye neza umwe baza karubuguru sasa ingene vyagenze sukundi délégué général atuguye clip mugabo buca clip iba babura amafaranga ya video cyo nakoze akantu homu kabisa kubera kujya kuntu umuntu akora agakosha muga bivanye na target afise nico gituma nafunzwe iyo nibanga ndarizi nico gituma je nta kintu kibera ubusa ikintu cyose kibaye ndavuga ati iki kintu cagenze uko burya nije je nushaka kumbwira ngo urumva ngo nagize ibi ngo banaka nibo batumye ngo jewe nyine ndashobora kubyumva mu mutima nkavuga ati ndazi ikintu ubona nakoze jewe nyine kuko umuntu ntashobora kuzira nivyo urashobora kuzira ubusa mugabo hari impamvu kube ico kintu nivyo barakikwagije mugano ubusa wakigiyemo gute habaye iki kugira n'undi bivyari byo byose sasa harabaye akantu muhira ndakora bwa buguruguru bwacu bwo kurondera duhera tutasabye rero kubera uko bya bintu by'abavyeyi nyene baca bakwidogera uciye ngoma ko nca ahantu ntahura iryo banga yuko hari ikintu kiba kandi nikibera ubusa kandi ikintu cyose ari ugupambana nivyo narapambanye mugabo abavyeyi ntibabitahura sinshobora kumubwira ati mpade 100 za clip ico gihe nari mu danseur sasa rero harabaye ico kubera nakoze akantu muhira ko gutwara amahera ntasabye tu vois twakuntu y'abajene twadushuje twumva dushaka gutwika mugabo wapi akuna pesa kaca biba ngombwa yuko tunachukua pesa basi hama ndabisabira sorry hama kacakurikira indirimbo yitwa Dr narimba kwa metre muvayo umutama wanje hama harakurikira Korayo nari nahijije ishure harakurikira boss sasa indirimbo ya mbere yangoye kwandika si ni pastor kubera naririmbye amajambo y'Imana nari muri mu nzira yavyo naritonze nandika ndavuga ati Yesu akiri kwisi yaravuze ijambo riti naho uzoja kwa data jewe namujanye umva ni wewe watamujanye ariko ubu turagenda tukibage ibyaha tukikorera mbega uraza aho bizoherera hajye Imana agira twiweze ikabura nico dukora iconzi piga fimbo urumva sawa iyo ni yambere yangoye kwandika kabisa iyi ni indirimbo nayo yangoye uburyo kubera ntari bwa ni Dr nakoze delegation narumva amahera nayaronse bidaciye amategeko hamaca ndaja kwishura umwaka wose muri vacances abari ho nkora Dr nta meme phone hakuna hata simu blast sasa nari numva umengo delegation yanshikanya handi hantu nanaciye mu bibazo Dr ni ngoma ikaze yanditswe sana kugira ndonke na saa 50 yo gutwara kwa expecta ico gihe yacari kibazo ndavuga ati sinshaka gukora video y'uburofu sasa 1M tatoa wapi million sina ma sponsor sina nini bro na phone wari office ico gihe kabisa ico nakoze ndashimira umuntu witwa James Morgan yarantawe kubukanira n'imfise ndarondera make arakwira kabisa turakota ivyuma ama location turashonesha ibintu ndayikora mani isohotse nanje naricara nkavuga ati no nje nka Dr Champora nkumva ujya mudono nkavuga ati aho ndi nacamuga munyihe mumpe ico mfata kabisa ini hit song apana hit song narumva ati uyu muntu ni jewe yaragabona bamubanyumviza muganda abana menshi bajugumira bakabaza bigira babona badada bagenda bavuga ati biga wesha naraye kubise muri RF barasara Maître Games aravuga ati no c'est impossible ngigwa ko nshimira na Lantown DJ cyo gihe yarabaye ya mbere sinzi competitive byako biraba ama top 10 baravugije zose bageze ku ya kabiri bahejeje mwibaza indirimbo ya mbere kariya hakano katangura yo naciye nugura akayerenga yo bugati my song Imana ni nziza vraiment urabona Imana yagucisha ahantu ukaruha mugabo inyuma yabyo uricara ukavuga ati je numva umengo noja muri Brarudi nkambura impuzu nkagwa muri gwa runtu rw'ivyeri nkiyaciya kweri
nkagumanwa vraiment nkamera neza ko Brarudi n'umuvyeyi wanje Primus n'umuvyeyi ego ndo hivyo hamizindi nazo korayo niwe koraniyo yindi yantwaye amahera menshi amahera menshi umva ari yangoye kuyaronka kandi atari menshi ni yantwaye amahera menshi ni korayo ugerageje kuraba irya ndirimbo rimwe akanoti kuko aba video vixen bari menshi abani plus kabisa O.L.G before yuko rero reka twinjire before yuko ndakuzana muri O.L.G abantu twese tuzi twama tubona mu screen reka tukugarukane way back mu buto bwawe sivyo wari umwana ameze gute Olegue wari umwana ameze gute ushatse mvuge ninde Baraka Olegue ninde Baraka Olegue kabisa kujya bavuze yuko wowe ibintu ukora nurinda kundi munaza kwikubwira turakeneye tumenye rero kuri wewe ninde Baraka Olegue mugabo urenze gato ati nukeneye usinkeneye undi muntu yoza kubimbwira no ndahanurwa urashaka kumbwira akantu keko ngaha kwisi mugabo uri unique sawa kabisa nivyo akona akantu Imana yari yashizemo sasa Baraka Olegue ninde nijewe mubona ngaha ndi umuhungu ndi umusore bana shushe kandi yiyemera kabisa ego kuje ndiyize sibyo hama ndi umuryango w'abana batandatu twebwe turi imfura ndafise umushikanje je ndi butoyi ni bukuru twese batonya bacu bane turabahungu batatu n'abakobwa batatu ibintu byose bari ku murongo hama narakuze ndiga amashure mato nayisumbuye ndiga economy hama ati nisanzemo impano yanje kuririmba aho ndi presence condi ndahejeje ndiba kabisa oya ndafise ibibazo aho nyene sivyo wari umwana ameze gute imbere y'abavyeyi bawe sawa ico nico ngoma mvuge mugana ngoma nce ndakivuga kuri ku question ya kabiri wari kumbaza ivuga ati O.L.G Olegue let's go sawa reka tuje kuri ya kabiri rero O.L.G Olegue ryaje gute urinde nuyu kandi mubona kuri ishusho nyene n'amarori ndayakuye murambona sawa nijewe nyene mugabo wo kurundi gwego mu mutima muri mind meme no kuri ame urumva ndi muririmbyi w'umurundi atateye amazi kweli mugu ndavye mu maso sa nk'umubiri kabisa kandi ndi umurundi wa mutima sasa ntangura ibintu byo gutamba muri 2017 ntamba ibintu by'ama rivers bash Mateo ndatamba mugabo nkumva yuko shaka kuririmba dufume dutamba indirimbo ziwanje sasa chandese ya délégué général bana iza itandukanye n'ibindi bintu nayo nibaza then nza numva rero ndiko ndavibinga ibintu byari bikwiye urumva uraruhutse voilà nuko O.L.G Olegue tukabandanya ati ni gute ndatangura umuziki urankundira vraiment naho ibintu biba bigoye ndakora ndapambana ibintu biragenda neza nshika ku muziki ndatwara ama competition ndatsinda ibintu bigiye bitandukanye ahantu hose jewe mbandi uravuga ati ujya arakaze kabisa ntanavuga no mu izina O.L.G abavyeyi bawe bamwe bifuza kubiki nico kintu bama bakubwira ati turifuza kukubona uri muri inzira icambere abavyeyi banje bifuza yuko nzoba imfura nziza bandi bana malgré y'ibintu wo burimo urashobora no kuba umurimyi ukaba umurimyi akomeye cyane ugafasha abana batonya bawe ugafasha umuryango n'igihugu kabisa apane Burundi gusa hose urumva nico abavyeyi bifuza kandi ubu nico bifuza rero ku mpano mfise nzogerageza ndayifate neza Imana ndo driver mimi niikala kule nyuma banduku anatia kagia anasema mzee nakubali sana agie buke namkubali kwa jua najua gari akienda polepole najua kama kuna dodani au majiwe ndo sasa ulikuwa tahu uko jumva ibintu biyobeye biri kurundi gwego kabisa uko Olegue wa kera cyo kumwe n'ungubu ni ngaho rero ushaka tuhagarara ngaho Olegue wa kera na Olegue ubu itandukanyo riri he kubera iki wahindutse icambere umuntu ahindurwa nibihe umwanya time ni ikintu gikomeye cyane umwanya warampinduye bivanye nibihe byiza na bibi bivanye n'imyaka narabanye n'abantu barushe abantu bagowe abantu bazira ibi abantu baruhishijwe n'ibi abantu bari baryohewe abantu bahimbawe abantu batunze rero ivyo byose
mvuze abantu bagowe barushe Yeah. ni ntaye nyinshi no gushingira Yeah. ni ntaye nyinshi bibabaje binakomeza umutima Byarakubatse. apana kunyubaka gusa kunyubaka bukandira na silence kwera bisigura ati birakomeye cyane nivyo Imana ndamaze gutahura inzira zayo nta kintu kibera ubusa ikintu kitakwishe kirakwigisha ko bimeze iyo uri kurasenga urakunda kuba wicaye uri kumwe n'Imana urakunda ndazi nunga bambwiye yuko ni Olegue hamwe n'Imana nicaye ikintu wamusaba Imana O.L.G nsaba Imana izompe kuramba ndabisaba cyambere kugira ibyo ndabisaba byose bizoshika ndifuza kuzoba umuntu akomeye mu muryango wanje mu gihugu canje umaze kuba umuntu akomeye kameme ufisa kandi wateye imbere utera imbere naho ni igihugu famille umuryango n'abandi bantu nzi nabo ntazi nivyo nsaba Imana imbere niza hari ibindi byose en general nivyo ibindi biri muri ivyo hari ibintu wicuza ku myaka ufise bo waraciyemwo utari wifuza kubicamo still wicuza muri wewe mu bisanzwe wicujije ubutsinzwe bikavana n'impamvu n'icarico kubyo maze gukora ntabwo sinovuga ko nicuza ndashima cyane narungutse byinshi nayo kuzomenya ntevye naramenye byinshi ubuntu ibintu biruhisha abantu ibintu bigoye abantu bifunga nabi ibintu nyene bituma uja ahantu kure y'abantu kandi usanga twabigenderamo ni krende Imana iragucisha ahantu kugira ubona ati muhungu rero vacances y'amezi 6 ni makenya ntacu uzoba imboko izoguma ari imboko amatama hengaya everything jembo no mengo blessed too narasanze abantu bankumbuye nuko nyene batohindukiza aya makamera aha ndabona igikosi cy'abantu ndamutse mumeze neza mwari munkumbuye cyane gose sawa kabisa ini true love jewe ntabwo nacumuriye abarundi novuga yuko nacumuye ku Mana kuba ntitwaye nko byari kugenda kubera kutamenya aha kwisi musanzwe ibintu ko ndabivuga kugira abantu babategetsi canke abandi bantu badukuriye muze mutube hafi mu bisanzwe twebwe turabarundi twifuza kuzotera imbere ata kibazo na kimwe dufitiye umurundi twese turabarundi nta namayira twifitiye urumva nta n'izindi mu bisanzwe umuntu w'umustar canke mu artiste canke uwundi muntu ari celebre mu bisanzwe aba yifitiye ibindi bidomene yibereyemwo hari ibintu kuko ntugenda wambaye nabi ntugendera ahantu ufata imoto canke ikinga kubera hari ibintu wanga ko bakubonamo bisigura hari n'ubundi bufuti utagenderamwo kubera bo kubonamwo kuburofa kandi abasani mu bisanzwe nta bifu ibintu byo kurasana byo kwiba byo kwescroka no dufokanira n'uduhera twa clip amasho ibintu vyiza umuryango umwanya umwe twajyama voilà tugashimira Imana kabisa rero umwana wawe bishitse ukaronka umwana w'umuhungu nizenge stifuza kwacamwo bo waciyemo oya mupeti wavuga ati musanzwe sinomubwira ingeso naciyemo ntaze zicemwo ikintu nomutekerera nimba atarabaho aze yubaha Imana aze yikundira Imana kandi ico conyene Olegue muri no miswi Imana uyishira imbere gose je maze kubona ukuboko kwayo yo reka mu bihe byahe mu bihe bigoye mu bihe byiza ibihe bigoye nk'ibimeze gute ga O.L.G mu bihe bigoye gute mu bihe mbankeneye amafaranga byihuta kandi bikenewe cyane nkumva bitokunda ko njya nkumva yuko no kwiba n'umuntu mugabo akubesha ko nyene Imana igira neza ubu nogira ikibazo c'amafaranga kwere nkagenda ntafashe akaniga kwere umufana n'umbwe ati jama yangu nipiyo simu brother imiyofone wose wakuranyandikira ngo bishasha rya impanda ijane kwibata hamu ndagoye bishasha mubona ingene ibintu kabisa sawa rero warumbajije Imana ibihe bigoye imaze gukuramwo mu bihe bibi byo gufungwa byo kubura ikintu ukeneye mu bihe by'amarira mu miryango mu buzima tubayemwo ni byinshi kabisa simbona urazi nuko Imana atari umuntu yabanza ati n'umuntu nsanga ahantu yipoye kweli
jewe notwara mbe bana kwa kuntu bagemurira umwami yo kuka dance yo simbona ingene no muntu navuga ati muze heshima zako kabisa heshima zako nta nikindi mfise sinimba ushaka ko ntahandi gusa ndakuzigira imivunjo jewe nta kibazo ko ndazi urukundo nkunda ndashobora guca nsitara kunza habo nice kabisa ndazi umuntu afise impamba ashinga intahe ico utarabona nyene ntuburakibona mugo ukibonye uravuga ati nakibonye kandi ico kintu kiza gisangiza abantu malgré amakosa canke iki canke isi yacumuye imana iriho kandi imana ikintu nokwe nabwiye uko imana birajana no kwanka icaha kuko imana ni icaha biruko kabisa biruko apanu ukuntu numva ko munahura nagatonya ngaha oya uku ni nubizi paralele bijya bintu uku nuku muzopfa munahuye si oblique kunda oya kabisa nivyo rero imana imbere kabisa hari le 27 avril turonka inkuru itameze neza kuri twege abafans b'umuziki ndundi umuziki w'ikirundi aho batubwiye yuko O.L.G ahejeje gufatwa atwawe Musaga sasa oya ikibazo muri vacances kandi yari 27 hari lo 15 avril musanzwe hari hano canza gucisha gatonya banze umenyera ka vacances hama ukajuja muri Hollywood wowe hita Hollywood ikintu nifuza kumenya O.L.G sishaka kumenya haba ikibazo cyaje sishaka kumenya iki mugabo ndifuza kumenya comeback yiwawe tunaona una shine fraîcheur à gogo swag full. By the way, O.L.G afite tatouage shaje. Bro, let me know. Ubuzima bwa hari yayi n'ubuzima bw'ubu busanzwe umaze gusohoka hari yayi, sivyo? Mu gitondo vyotse. Hari byari bimeze gute? Ino naho bimeze gute? Musanzwe naguciriyemo. Ubuzima bwa hari yashaka tuvuramo cyane. Muga ni vyiza kugira kumbajije muga tukagacisha ko twihura. Hari ni vacances habose. Ukagira aho hakenewe hagenda ubunye naho je gasa habose nivyo ni si heza cyane mugabo nishure umuntu wese yahagiye ntihatera umwaku urumva ni byinshi nakubwira byerekeye hariya mugabo muno mwanya nakubwira yuko ubuzima bwa hariya nyene nabwo bari bwiza je nikanguye vire mu munsi wa mbere mvuyeyo na byose mpamagara umuntu twararana nyene ku gitanda kimwe ngati brother hamagara mapine nafise umuntu adutekera yitwa mapine hamagara mapine yo tuzuka ndaraba plafond mugiye ndavuga ngene imana ari nziza vraiment nuko atana mahera ngaha afise ngaha sinzi nta n'igiseke cishikanwa amashimwe shire ubu nyene tuko turavugana naca ndayatereka hanya nkavuga ati nukuri ngawe ndanasize ngaha abayatwara ntaco ni chance zabo imana ikanga gutandukanye mugabo nta giseke imana ndashobora kuba ndayikunda sindumwera mugabo kuboko kwayo ndakubuze ashobasha abancura ururimi nzokoresha za sinye zindagira urabona ati imana ni nziza kandi imana iriyo kandi iri mukuza kandi iradukunda muyubahe gutangaza yubahe gutangaza ndoyo hari yanye ni vacances bavuye muri vacances usa neza O.L.G none kameme no Dubai usa sinaranguye ko na manager namize ko naza kabisa ugabara wadufise tattoo shasha by the way none nari ndayikunda bisigura iki kwiki washize ko tattoo isa ni birebire ibi nk'unkoroke kandi rero je ndahinduka mu kanya cyane gose twarabonye umwe mu baririmvyi yitwa umuhapero yitwa Kiriko show yagize yaduze yambaye t-shirt iriko sanamu yawe isura yawe picture yawe warabimenye wavyakiriye gute O.L.G wavyakiriye gute eske wowe na Kiriko murafitaniye ubugenzi ubucuti canke ntigikorwa mwimirije gukora ndakeneye kumenya umaze kubona muri ivyo nka Kiriko akora kiye kintu nkakijya wavyakiriye gute Olegue icambere je nukuri ndakunda abantu bose banyereka urukundo naho bikorana kandi gatima mugabo imana yakagukoresheje ako kandi kuko shetani hari abatabikoze kabisa byanguye neza ni kwerekana yuko bakifise ku mutima y'abarimvye b'abarundi ndazi turarushe ko turakora
ivyo twifuza ntiturabironka totalement mugabo biriko biraza ngirwa ko nsaba kuko sintaravyibaga ko mbashaka ngigweko ivyo nsaba ni vyinshi mugabo ikintu ca mbere nsaba abaturongoye abategetsi bacu wallahi n'ukuri batwiyegereze tubereke icyo dushoboye apana ngo bajya abahungu banwa amatabi no nyakubahwa perezida yaravuze ati komedi umuziki aratanga n'uburorero Natasha mutima naka baraja hanze bakazanwa amadolari ifuma riba rimwe aho uribura bisigura nibadushigikire twemeze abanyamahanga turabangwa mutama wala ujya abasirikare baseruka mu makunga abantu bakavuga ati umurundi aje agashika ngaha kuri tere umusomaliya yiruka nk'umusari kabisa nk'umusazi n'impuzarazita kabisa bana kujya nyene ijya esprit abasirikare b'igihugu baseruka bagashima natwe baririmbyi turabasirikare mu muziki turiko turagwana n'ibindi bihugu tuguma tuzana abaririmbyi ngatuba ama miliyoni barayadutwaye n'amahera yiwacu no twe turarushe turakeneye natwe guhindura akaduga turakeneye kugenda ahantu kavuga ati yo bari abantu bishoboye mwese amaboko hejuru gura mambombo ishuri n'amakaye tora mama raba nkarima nkatanga ubuzi inkoko bakazorora umuntu akazigira isuku nkamuha bitanu nawe akagaburira abana nibatwizere tubereke ico dushoboye je ndumva umengo banyizeye nobereka yuko ntari umwana mutoya kandi nobera akarorero abandi kuko ivyo maze gucamwo birahambaye nivyo ushobora kuba afise indero kurumva ujya muhungu arashobora kumagirika ndaziranga kandi ntajye muvugira ngaha biri mu mutima rero nibanyizeye batwizere muri rusangi twicare nibatwiyegereze tuzogira amanama n'abajejwe imico n'akaranga twumvikana ibirega ngaha tumenye byose none ni gute uzomenya ibintu by'aba katolika nsanze mu katolika ni gute ushobora kumenya amabanga yose y'abakatolika ico bakunda ico banka ni gute ushobora kumenya ati mu gisirikare wambaye agashati kameze nk'igisirikare ukagira akantu kameze uku ibi bintu hari abantu bitusha kubera tuba turi celebre urumva bice bibashikira bajya abantu bacu nabo ugasanga iyi monde turimwo nibayitahura ikiba igice gikurikira ni vacances Dubai kabisa bitu binakuwa binasara kabisa ikibazo conclusion nuko leta mvyeyi leta nkozi turahari support turakeneye mudushigikire hama nimuduhe chance rega gutanta urarondera miliyoni 10 ugashira mwiboti ukavuga ati je ndizeye bikagukunda cha bikanga mugabo urashobora kubwira ati hajya ahantu hari abakiriya kamene ibintu ukabibona none gasha agaho turagafise nibihugu bituranyi barabemera gusa ahubwo support nabo barabona yuko mengo support si ngo nakaragwa 10 miliyoni ngo je Dubai ukore clip no azu kuboko kw'igihugu Perezida wa Tanzania aratelefona Diamond kuri stage akamubwira ati mwanangu watu wako full tank nakubali wewe nakubali utawapa furaha kabisa wako full tank urabibagiza ibibazo mwanangu amubwira ati mzee wako nakusikia watu wangu msalama wani chibu denga huyo mtoto wangu fanya kazi sawa iyo revo ndumva iyo revo idushikiriye Jesse mbona ndakuraye hoca habangira Dubai nta muntu umwe atoza dufise abakobwa beza twarabahezagijwe n'Imana abasore turahari nukuri turashima abamama ni beza impano ziruzuye je nguma mbona abapeti bako baraza mu muziki mu makomedi mu kwiruka mu kugira iki dushigikirwa kabisa shigikirwa gusa O.L.G uvuze ikintu abaririmbyi bose abaririmbyi benshi basaba kenshi cyane mugabo hari ibintu twuzi peut-être twiyumvira yuko Olegue yarabihomvye mu mezi 6 mugabo turifuza kumenya nimba atari banga n'ivyo bindi bintu twoba tutazi Olegue ubona yuko ari uruhombo wahomvye muri vacances iwawe mu bisanzwe urazi umuntu atari mu gihugu afise ubu business abari karakora ntibugenda kujya nyene ari kuri terrain yego novuga ati sinahomvye ibintu vyatari naranyoteje abantu narakumbuwe cyo nagihombye ko nakazi narakumbuwe cyane birarenze none umwanya ubu niko nkora raba ndi mwishamba niko ndazana ibintu biri ku rwego rushimishije ruba ijya absence mani yuzuze kabafuru utangi ni kanajeje tahu kubera muranyize ndabizi kandi muranshigikiye
nanje sinzoba amaze rero ico no kubwira no narahomvye kunyoteza abantu kabisa naho ngo amahera ama concert amaki ivyo ntibihera bijya n'ivy'amezi 6 haracasigaye imyaka amajana nimba Imana izotutizwa ubuzima none gashahumva mugabo kubayo mezi 6 nari hariya bijya narungutse ibintu vyinshi gusumba naho nari kwandi nga muri uno mwanya ntagiye ivyo ndayigushingiye naye kandi ntavyuzi kandi navyo ndakubwiye. One of my favorite song imwe mu ndirimbo za O.L.G Olegue misi yose negerezwa kumviriza na musi urenga nawe wimvirije ni indirimbo yitwa Doctor. Impamvu nkunda Doctor ni kubera ni banger beat I feel imistari hagaze neza many flow ibintu byose bihagaze neza bitonze neza bro. Okay ukiri ngaho nyene umuziki wa mbere ngo masohore ni like Doctor imeze nka Doctor like Doctor title ni like Doctor cyane indirimbo imeze nka Doctor ivyo uvuze ati full vibe full flow full everything kubera nakoze derege Doctor kora yo boss ziri urumva nagenda nduza BPM ibiti zinyaruka ubu rero ndi updatinze kandi kuri indi shusho kandi rishasha like Doctor again another flow iri different nka Doctor iri hejuru kuko je mvuga ati ndugwego rusumba izindi nzego muga mu muziki banyakubahwa reka kabisa bro je ndashaka tujane muri rya vibe ya Doctor ndashaka tujane muri rya vibe ya Doctor verse ya mbere ni favorite verse yanje ya mbere twende kazi no jenga Doctor nararonse dirimejeje kuposa Yesu jya my dollar hinge nabasomesha ndabona babanyumviriza muga ndabona meshi bajukumira bakabaza bigira babona badaza bagenda gupika wesha ibintu urabishubizi hehe kumbesha ubikoze nabi ubona bakubeba ndakeseri kabisa bro umwaka uraheze hari indirimbo nyinshi zagiye zirasohoka mugabo turacifuza kumviriza uburyohe bwa O.L.G Olegue bwa buryohe buri unique za beat ziri unique za flow ziri unique ndakeneye utubwire plan zawe uvuye hari yanyu waje witeguye gute kuko mbona wambaye kama jeshi papa mbona wambaye nk'umujeshi waje witeguye gute niza strategies uzanye kugira ba bantu bawe still bagumane hope yo gumana na O.L.G Olegue icambere coco narabdetinze ibintu vyose kuri jewe yaba je wondi mindset ivyumviro imvugo ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuririmba kuduza flow bivanye n'ibihe turimwo naragerageje kuvya updatinga rero hariya narinde muri vacances naranditse imiziki izonshikana muri 2025 kabisa 2025 mu myaka itatu ni nk'indirimbo zingana gute zirashika 25 zirashika 10 ku mwaka nawe yuko ushobora gukora imiziki 6 canke 5 aho wategezwa kubamo 3 yiwanje ni 3 mpaye bene wacu canke bampaye banyakubahwa yego nivyo umva ni nyinshi kindi naco noba hariya narungutse kumenya Imana kujya mu ndakubwira ahandi ngaho ubwo se n'ubwiza bw'Imana wibonera kandi sigituma ndabivuze kandi ushobora kujija ukoresheje amaso uzovyibonera mu bikorwa muno mu mutima wanje biri mu mutima rero bisesekara ku muntu naho birakora ndoye indirimbo gusha muri 2025 ni budget yifunze cyane gose uri ready kugira iyindi nzira zize kuzira gwa kanoti kugira ushikane 2025 mu bisanzwe urabona musanzwe talent umuntu ayifise byose birikora Imana ni iguha nimenya ndabavuga ati ivuka gimbwa ariko karihi je ndicara nkikorera utuntu nkaza numva twapere monangu muhungu biri gute musore bro ibintu ibi you are ready tibimeze gute none twebimeze kumanaje nyene nakuja kabisa kandi jewe n'abantu bantumiye mu concert canke mu bintu canke mahiganwa barazi yuko jewe sha byanse mu mashi ni mu imigere naho yanse imitwe umva imitwe naho yanse
Kuko nyene ntari umusirikare ahandi ucumva ibiba bikenewe kabisa. Urumva uje wifunze bikwiye kabisa, utatupa ngoma back to back. Sinzobanyoteza ndahari, Imana idutize ubuzima kabisa, kandi turinde amavakansi mugataba kenewe nawe kabisa. Leta nidufate mu mugongo idutahura, amaze kudutahura reka tuzisantaleze mugabo tumaze kwicarana tukavuga ati ibintu bizuku bahungu nimuze murakora ibi turabemera hama muzana agafaranga ngahi utukira bakeneye ati mwe mudushire kwitere murabe ati mwebwe nimuduhe umwaka urabe badusupportinze sponsor turonka tugume twivoyagira twizanira ibintu hari twikorera ibintu bitandukanye kujya baza ngabagaho muri miliyoni 100 aha ndazi je no yajya O.L.G ndazi double J yajya Fizo yajya Safi bakiri ku abarimvyi bose kabisa kuko nawo mu Tanzania twe je ndaraba indirimbo mu Tanzania nkavuga ati iyi nyene iri kubera na tope kamera zabo zisununuye baranse ama sponsor barashigikiwe ijwi ni rimwe vibe ni impano ni imwe rero twebwe turabantu twakuze dushaka dufite ico dushaka guteza imbere umuryango guteza imbere igihugu twokora n'ivumbi rikaguruka hamwe na president nyakubahwa avuga ati jewe igisata c'abaririmbyi abakomedi abasportif jewe ndemeye agafana kaya anukuri muze murakora jewe muri ko muranshimisha bahungu je ndabemera Imana ibampezagirire ndazi ivyo bivuga nyakubahwa rero tugirwa ko tumusaba ati tama wacu abahungu bawe kandi turashaka gukora turibuka akajambo wavuze ko witwaye neza mu mwuga baje ne kuramwa ko mu mpuzu mukore impano n'imana tuzicarike nibikunda tupe franga tufanye kazi O.L.G hari abantu bamwe bakunda kuvuga O.L.G wo mu muziki peut-être niwe O.L.G wo mu buzima busanzwe sivyo mugabo je ndakeneye ube clair hano muri kino kiyago cyacu O.L.G wo mu muziki turabona yuko ari the vibe master userura energy meze neza vibe turabona yuko that's kuri bibona kujye ngeno meze mu muziki niko usanzwe umeze mu buzima busanzwe bwa Olegue mu bisanzwe tudashizemo ibintu by'umuziki twagiyemo bitugira abandi bantu turabantu basanzwe turabantu nk'abandi turababazwa n'umuntu ashonje hari n'abandi natwe batubabara bivaye n'ibintu tuba twifuza ariko turaronka mugabo abona turabishaka sasa je umuntu atera inkuru umuntu ameze neza wanashima je nambara amarori kugira usinga umuntu henga cyane kubera James amaso amango sayabuseye cyane cyumengo no banshavuye nyene dushavuye muganda nambaye yuko unkaca nsongora umuntu uravuga ati this guy mugabo nsongoye umuntu ukaca nkura amarori wacu twenga nanye ati ukurigirisha wewe ati sorry kabisa nivyo shatse kuvuga muri clip turabona yuko ari ko urabibona no mu busanzwe ari kugenda umva byo gute kandi kujya arakazi none wowe ushora ubududu none no munzu kaguma ubuhekenya kweli urajya n'agace nice ningaho rero abantu bagerageza kuvuga yuko kajya n'akazi voilà abantu niba gutahura rero muri iyo way nibatabura yuko hajye muri mu kazi mu buzima busanzwe uri umuntu ari peace umuntu nyene mu buzima busanzwe turi peace turatembera meme n'amaguru nyene birashika umuntu akiyacira erega none reka kugira sport mva carama nja kumuzinda ngo nuko ndi nawe ndunda no nkurikira kwera unkunda nta kibazo muga ntunzibire nigwire wabatu acakeneye kuririmba kwa nkurikira abandi batamboye bari kuza tujane turatera inkuru kibazo umaze kumwoka iki mu muziki wa muri career yawe asha ni byinshi kabisa ni byinshi icambere nguma ndakubwira narungutse Imana narungutse ibintu byinshi hari mu buryo abagenzi inshuti abantu babana badukuriye mu myaka ku mufungo cash money kabisa ku mategeko amashefu bacu baravuga ati musore sava rayo ibintu byawe narupange neza amatwiryohere nandi we turakwemera kabisa ngo tumenyane hari ukuntu bavuga ati ngo tumenyane nanje nkaca mvuga ati binashobotse tuvugane nyene none zarakunze none mwaramenye muri bajya ba boss navuze mu ndirimbo benshi nabo mvuze amazina benshi nka 80% twarabonanye narabanwereye akayeri
hari abo bampaye agafanta nimefurahi sana bisigura iki malgré yuko nyene uri muri domaine yindi nari mu yindi umuziki no mu rubanzi wawe urawumviriza none uca wumviriza iki uca wumviriza na dufatiye Imana none ntiyarivye umuntu sawa business iko zigenda neza ni Imana yakunda abatunze rega yo uravuga ati Imana ni nziza uko wumviza akazi ngo abakire tume abana nabo ngo ego turamufana urumva bimeze neza kabisa ndoyiva O.L.G ndibaza ko nagize ibihe byiza ndi kumwe nawe mugabo nararavye ama platform yawe menshi urakunda mama wawe gose mama wawe ama anniversaire ibintu nk'ivyo shamo na papa muntu nyakiriza umuriro nivyo ndashaka none ninga kubera mutamba kandi je ukumeze ukumva ibingo ukumse moral kurunyene bimeze papa sakweli nawe nuko nyene ameze papa na wasu kunyene ni babantu right now batahura video zawe za clip papa rero ngene bice bigenda kubera wewe yakuriye mu buzima bugoye ruguru ibintu by'imiziki bavyumva kuri bacana ngo ai reka kwinyegeza hewe wasanga umupapa ariko arazunza nkuko uvuga ati kukiroro kingana uko sasa ndamukubitiye ati nakijibeni nkaraba kamera nkuko avuga ati yewe guy Arungu bavuga mu Giswahili ngo toba sanga yakavuze ngo burijiga ibyo sendi tomo naho sanga avuga ati yo ngo muhungu umuntu aravyara we rero kujya kumuraba yabonye ngo baby ngo mumudu awe akasakumiro kweri yewe gaye yapakiye hari umunsi yambwiye ati ngo bajya abantu ngo bahenda gute bahenda gute vre ugatoya nakazi turafashanya yabonye ibeni igendira zunza nkuko iri mwabana avuga ati mana yawe yaguma isohotse yaguma yishamo gufaka bari mega Kenya mucumba araba ngo burudika ibi byose ndi totomo ngo big boss ka cheka ngo muri bote katetema yo ngo one by one abana bigiye akumva ingana egarandaba ibyo by'imiziki yaganye yogereza umuduga hanje arambwira no zumuduga ugiye usohora délégué général story ikabashikira abavyeyi bawe bakabona video ndifuza kumenya reaction zabo urumva ku bavyeyi igiye usohora délégué général urumva igiye délégué rero kwera ryari rya mbere ntiyabaguye neza nibaguye neza kubera babonye ibintu batari banyiziga kuko yari indirimbo yanje ya mbere baheruka ntamba gusinza ama reverse mebe cabona ndi mwishure ibiki ibyo baguye neza mugabo barumva yuko nyene byukuri manda bishoboye muga orientation ibaye mbi kubera novuga mu vest company abagenzi babaje nuko mo atabankuriye basinyara kuko umuntu wese teza kugira umuhanuzi utamugize ikibazo me urabona amaze guhanurwa doctor imeze neza kora imeze neza umuziki wose maze gukora wose umeze neza burya icankwa muri vacances ntabwo ari umuziki ndibaza mwaye bone ni ibintu nyene byabaye atari umuziki ntabwo n'umuziki na gatonya si umuziki ni ibintu byabaye nyene ugasanga ntivyemewe twari tuzi ko ari bisanzwe mugabo cyangwa gucisha ahantu collection kugira ejo abana bacu b'u Burundi two turarera bako bararera two turafashanya kugira babeho bazi ati harabaye ikintu nakarabigize reka urumva ntabwo ari bibi cyane rega ntabwo ari Jesse nigera nicuza vraiment sava kabisa reka turangize ikiyago cacu muri iyo way yavuze ati ya mauvaise compagnie sivyo mauvaise compagnie yagucishije mu zindi nzira zitarizo oya nije naziciyemwo tuzicanayo habura umuntu asinyara ambwira ati reka guca hajya nimba ushaka guca hajya cukunuku kabisa yari urumva iyo code urayumva iyo code iyo bayita poka poka O.L.G uri mu influencer right now usaba ababone benshi hano hose baragukurikirana usaba fans benshi bakuru n'abato abatama baki bose baragukurikirana sivyo nibaza ikintu kivuye mu kanwa iwawe kirashobora gushaka kure gose ikintu kijanye na mauvaise compagnie a message gira ico giye wa mu jeune sivyo umuhanure comment ashobora kuva muri iyo mauvaise compagnie gute ashobora kwirinda iyo compagnie imeze nabi ndibaza yuko wewe birashobora gushika kure gose kandi birashobora kubaka imitima y'abantu benshi sawa si waruvuza agakosa ati ngo ingene yo baja kure ngo mauvaise compagnie no tumenye yuko igikorwa Imana yadushizemo uko kuntu bita aba mauvaise ahubwo bahindure ashatse kugutwara muri ibi mubwira ati ngene wacu
bimeze ukuntu ahubwo hona raba neza pana ngo ubace kure ukamuca kure n'umuntu kandi Imana yari ishaka kanwe n'umubwiye kuko nawe ashobora gushirwa n'ibibazo ivyo agiyemo vy'ivurugu ngo urabatinye ngo urabegeye kure basi pfuma umera nk'umwegera kure niyananirana mugamubwira ati mwene wacu kuko hari ibinani birabaho mugabo yari umugenzi wawe erega si kuvuga numva ngo abagushutse wewe nawe arabuza umuntu amuhanura ahindure mind we nimba akubwira ati ibyo ugize nyene ni fresh yeah hakuna mtu sasa wewe bumuvyeyi serukira Imana nice urumva bumuvyeyi serukira Imana mu bintu vyose ugira akajambo ijambo rira no tipfa kuvuga ijambo na rimwe bisa umutima wanje mwambie kanene Imana izoduhemba nimwandikisha umushahara fe kabisa ibibazo bitatu byo kurangiza neza kino kiyago cyacu bashaka tugumane na O.L.G Olegue. Olegue afite stories nyinshi, Olegue afite amajambo menshi yubaka, Olegue n'umuntu ameze fresh sana nkuko muyibona. Ashana nepa papa good life nasikia hari yanya ariyo molete sana oya hariya mu bisanzwe no vacances vacances zirahari gusa vacances nyene usanga uri muri vacances uri wowe wenyene ukibako nyene nice kintu wakumbura ino nakumbura ino apa ya music cyambere nakumbura famille nakumbura kwidegembya like abantu banje kubona abagenzi kubona iki nivyerekeye hari imfungurwa zimwe nakumbura ewana gakoko kweli nagafi nena nakabuze mwana nena nakabu nubona ukwi ntabwo ari inkoko no ntabwo ari inkoko pompage nyinshi ntabwo ari na pompage pompage zikeye mugabo wicatumye tumeruku ni Imana no kuduha ivyumviro vyiza apana bibi vyondesha umuntu kuranyo nivyo yaraduhaye kwivolasha twumva aho turi yuko umwanya n'umwanya umuntu yiviraho kandi tezo kuba ameze neza kandi umwanya bukaraca bukira hafati agomba hagiye ntegume ngo diaspora ole nka kujya uba watabuje itikini kanavuze siko kabisa ibibazo bitatu ngoma ndakubaze uri sense kwishura tic tac tic tac utarinze kwiyumvira ibintu byinshi cyane ibintu byinshi sivyo ikibazo ca mbere ndifuza kumenya uheruka kurira ryari warijijwe n'iki ndaheruka kurira ndi hariya apana kurira kujya kw'impene nariyumva narababaye naragize ivyiyumviro byinshi uwo munsi ndumva mbabaye sana namusubiza carakoroka ndyamye ahantu nari ndacarajako ndahindura position yawe type zibiri z'abakobwa udashobora kugendana nawe udashobora kumuha umwanya cyangwa mu mutima wawe ico kintu mu kiragoye kuko nasanze ibintu by'abakobwa ubu biragoye kumujija urashobora kumubona yitonda ameze neza kumbe umutima sikomeze kandi ukamubona aduma kweti muga mu mutima walahi nukora walahi ntaburofa jams none wumva muga muri uwo mwanya ico kibazo ntaco nishuye kubera ndaciye kwanza ikibazo ca nyuma arico ca gatatu message akajambo kari ku mutima wifuza kubwira abavyeyi bawe utari bwigire ubabwira muga biciye muri kino kiganiro bazokwicara bavuga ati wow ya message nayumvise biciye muri hangout mu bisanzwe ijambo nashaka kugenda ndababwiye nama ntari babwiye Imana izoba mpere kuramba kandi ndabakunda cyane sivyo ikindi kintu hari bwababwire abavyeyi bane mugambwiye abavyeyi bose nabi bandi bavyumva mu bisanzwe muvyeyi mu mama mu papa umwana ntubuzi ikintu yavukanye ntubuzi ico Imana yamushizemo kuba yavutse neza ataguye muri toilette cyangwa atagize iki umwana ubonye akunda football n'iburaya umwana babonye atanguye ku madunda akaruka ka basket aje muri basket direct nivyo uriga amashure kandi bagupakizamo physique nyinshi cyane no bagupakizemo inyigisho za basket nk'iba bazidunda indimi ibintu bikenewe mu buzima busanzwe muga bitazopfa bihuriye na basket sivyo muga ikintu cyose uzi ko gihura n'ibintu uzojamo bya basket ucige nivyo ukunda kuririmba muvyeyi umvira umwana vraiment hari ukuntu gusa tubija mu mengo n'ubuguruguru muvyeyi mwumviriza umwana kandi ukoreshe ujya mutima n'amaso y'ikivyeyi ushobora kuvuga ati mtoto umuntu
papa naka kakantamo kama karapura ukuntu kandi karazi utuntu two gutamenya kabimenye gute iyo ni impano imurimwo rero ugasanga umwana ku mapiano ewana ibintu bimeze neza kandi ni intungane mukazobona nivyo ishuri ariga mukazobona mu myaka iri imbere atangwe gushaka kwiririmbira guteramisha abantu urumva iraba ingene umuriyanda nk'umuvyeyi mugumuhe chance uraho nivyanse ntaco nawe nyene yohera ndo ivo iyo ni nakantu nashaka kugira abavyeyi reka sabe abantu bose badukikuje ngaha batubazi n'inyuma abana bose bari hiyo bazi ngaha inyuma bazi ngaha inyuma yacu mwese nimuze ngaha inyuma yacu mwese nimuze n'inyuma mwese nimuze inyuma muhagarare ngaha inyuma sivyo muhagarare ngaha inyuma oya apana kwegera Olegue gose nimunyibe telefone shari ukibari ana mahera ndaro so indirimbo Olegue aririmba ati Olegue muramufana ko ntimurafungura ntimuje kwishura turirimbane twese ntitwari dukumburane none abo turi kumwe amaboko hejuru Olegue muramufana yego turamufana oyaye dusimba hejuru 1 2 3 Olegue muramufana yego turamufana mwaba mushakiki umuziki mwaba mushakiki umuziki ngo abanyeshure tumenyane binashobotse tumenyane apana tuvugane twijane kwishure okay reka tugasubiremo kandi siko tugasubiremo kandi kabisa reka tugasubiremo kandi Olegue abana bafunzwe ko muri bakenya nimuze mwese turirimbane mwese nimuze mwabonye rero mwebwe murashobora kugira amasoni kweli abo sabafana abafana beza nawe turirimbane twese suko none abo turi kumwe amaboko hejuru Olegue muramufana yego turamufana mwaba mushakiki umuziki mwaba mushakiki umuziki abana tumenyane abanyeshure tumenyane binashobotse Imana ikunda bayo koma mashi sije no hahera mu mayandi urwego ni O.L.G Olegue Yesu akiri kwisi yaravuze ijambo riti urumva ngo ntawe uzoja kwa data ngo jewe namujana ngo ari kubu turagenda tukibagira ibyaha tukikorera mbega uraza aho bizoherera hanyuma nera twihweza ikabura nico yodukoze ico nzi tukita fimbo chapa itatu ngwasha moto na kijibeni iwaje nta bintu vy'ideni sohoka rero kuri baby sohoka rero kuri baby urwego ni O.L.G Olegue zadem muragura ingo tuvugane guhombesha nono Jesu nimeze urazi indirimbo so abana bazi kunyonga bazi kunyonga mimi head urazi indirimbo yitwa Mako umudodo we mako nane nombesha right sawa turirimba indirimbo yahe mushakia wanzonze murakaza neza dusimbe 1 2 3 let's go wanzonze ibyari ibyo byose ubanza wanzonze hahiye koko mubeshe se dutambeka akadanse twagiye 1 2 3 1 2 3 4 dusimbe twese uku